umugabo wawe hari ikintu Imana inyeretse yuko ari umufuko w'ibyaha yikoreye shira hasi umufuko w'ibyaha ndetse n'umufuko nikoreye uri he mu gitondo bavuga ngo usipingane na Mungu Imana yashobora kuguhindura akanyegeri mu munota umwe oya ndazitaka kuba akanyegeri atura rero ibyaha wakoze pastor nukuri je ndabivuga ndetse ndakabati vuga Gani ngoga jewe nyene nagomba gusaba imbabazi Imana imbabarire icambere mbere kuca cyose wa mufuko wose icambere batajena sote Imana imbabarire jewe narataye mu gahinga amen cyari icyo nyene amen icyo ni cyaha cyo oya patri kuramba bantu stop nibiki reka yature none sindiko ndatura none sindiko ndatura Imana inyeretse harakandi gira ni ngoga sa ubivuga byose ubimena kure mama yangu kansubirira mu rugo waje ku mukozi w'Imana cyane wajemo reka ngasi muri aho waje ku mukozi w'Imana pastor no waje mu mubiri basi uwo mugore nkatada mukubita umunyane agatatahi wa kirazirija mu Imana yaravuga neza ngo kirazira gukubita umugore wawe ni nka mama wawe umugore ni nka mama wawe never basi ni yato vuga umufuko kabiri cha kabiri icyo cyaha Imana mfasha bari kishikaro udatanga ibigira 10 mwana wosanga we nawe umutanga ibigira 10 wa mwana gira kabiri nuwo kwa kome wamuzamu wacu Yesu mana kigikombe kindengane runo rugo ndabona cyo na pastori bigoma binanira umupastori aha ani imbaraga mana matawe ndi musabe muzohabwa murondere muzoronka Imana izobashoboza amen ihangane mugabo amoso y'umugabo atemba ajya mu nda oya reka haka ntuba wewe babaye niyo mpamvu atemba ajya mu nda Sifa Evangeline no mu izina ry'iwacu nyene dufashe kano karyo ngo dutange kaze na cyane cyane duhereye kuri nyakubahwa mustaneri wa komine nziza cyane ya Mabanda twagomba tumushikirize imvo n'imvano nawe kumuraraza kutwereka abashitsi bagendanye none rero dutanguye gushimira Imana mushobora byose yo yemeye ko tugera kuri rino sango yo kugurura ino nyubako nziza Sifa Evangeline yise Ninira Hotel. Iki gikorwa mubona ni kimwe mu bikorwa byinshi cyane amaze kurangura mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu kwifatanya na yambona kazoza ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ivuga iti Burundi bwifashe gushitsa mu 2040 Burundi buteye imbere gushitsa mu 2060 mu bikorwa byinshi yakoze mudukundire tubamenyeshe bike muri byinshi twohera cyane cyane ku gikorwa yatanguye gukora ku mutumba avuka ko igikorwa kidasanze gisahiriza abene gihugu benshi bava mu misozi hanamire Karonge ni igikorwa cy'ivuriro yise Vyizigiro Karonge. Icyo gikorwa nitwe dusanze wanashaka tugiserukira nk'umutikirere cyangwa ukirongoye hajya ahantu. Iki gikorwa rero niyagikoze kugira ngo arondere urudandazwa nk'uko kumbure twese cyane abandi bo bikora kuko umusaruro kenshi uvuye muri iryo vuriro
araduhereza amategeko tukawufashisha imfuvyi abapfakazi n'abatishoboye ni ukuvuga umusaruro uvuyemo nta n'umunsi umwe turawurungikira ati nawe jyako bica aduhereza intumbero tukabishira abatishoboye n'imfuvyi akambika atanije na leta biciye mu burongozi bwa komine ya Vugizo bamaze gufata umugambi wo kuzana amazi bakayashikana ikaronge leta yashikanye ikaronge nawe yaritanze kandi ayashikana ahantu mu misozi bita mu Gashiru abanyagashiru nimba bari ngaha bari byabona ni igikorwa kumbe cyangwa twaye uburyo budasanzwe kandi ico naco yagikoze ku neza y'abene gihugu kugira ngo arabe ko bororanirwa. Sifa Evangeline rero afise ibikorwa byinshi yaranguye mu mpande zitandukanye, ariko kandi twogaruka ku bikorwa yaciye aza gukora kuri uno musozi mu ntango. Iciyumviro yari yafashe agitangura kubaka hano hantu yaruguruye icyo no kwita atelier de couture, igisata cyo kwigisha abantu kubarira, kandi aho yari yitayeho cyane abapfasoni ni ukuvuga n'imfuvyi n'abapfakazi cyane cyane abo bantu batishoboye yari yagombye kubegeranya kugira ngo noneho bikunde umuntu wese ajya urufi ari uko agwirobeye. Hano uvuga intambamyi yagiye arahura nazo kuko mu bikorwa yakoze yahuye n'intambamyi zidasanzwe zo kubura amazi, aca asanga umugambi yari afite wo kubazana ngo babe ngaha abakurikirane, byaciye byanga kubera amazi yabaye ikibazo. Aho ni mu ruhande rumwe, ariko kandi yaragize intambamyi y'abafundi yari yazanye kugira ngo bakurikirane abanyeshuri. Novuga bimwe bavuga ngo baramugambaniye baca baramuhemukira barabita, aca afata intumbero rero yo guhindura. Amaze kuyaga n'abana bariya afata intumbero iyi turiko turiga uno munsi, ariko bivuze ngo ntiyahevye na wa mugambi, kuko ubu tuvugana kubera yagize ikibazo cy'abafundi yaciye afata intumbero yo kwigisha abafundi biwe kugira ngo basohoke. Yasize mu ishuri y'abafundi 8, ubu abafundi 4 baramaze gusohoka nk'abahinga bashobora kuzokurikirana ico kigo, n'ubundi urumva ko kiri ku mutima. Sifa Evangeline mu bikorwa byinshi yakoze, kandi yaritayeho abasangwa butaka mu kubasukarira, mu kubambika. Uno munsi mbere nibaza ko bari ngaha nabo nyene barafise n'umwanya kumbere baza gutanga bashima, n'abatumire nabo nyene ngaha baraza kubihamya. Sifa Evangeline aramenyesha kandi imigambi ko azobandanya kuyikora. Imigambi arafite imigambi myinshi yifuza kubandanya gukora muri ya ntumbero yo kwifatanya n'imbona kazoza. Aha rero arasaba ibisabo byinshi imbere ya bandi n'icubahiro mwateye iteka runo rubanza rwo kwinjira muri hoteli nziza ya Minira Hotel. Arasaba ubwa mbere ku ntambamyi bahuye nazo, na cyane cyane nk'iy'amazi muri kino kigo. Kino kigo naho mubona gishakije nta mazi kigira, ariko kubisa intambuko zitanu hajya usanga ibomba rihari. Novuga ko yateye iyo iri mu ntambamyi iri gutuma umenga karahaze uno munsi, kandi bavuga ngo karara mu ruganda ntibacura. Twizere rero ko abarongozi bacu turabemera, kandi turazi ko bashoboye. Mwiri jambo mu izina rya Sifa Evangeline yavuze nguze gushimira cyane musitanteri wa komine Mabanda. Aravuga tuze gusaba n'abahari bakoma amashi cyane kuko yamubaye hafi mu bikorwa ariko arakora muri kano karere. Reka rero ndabasabe dukoma amashi kugira amashi menshi ya nyakubahwa musitanteri, amashi menshi. Umunyamabanga nakoma amashi azoba ari umutindi. Murakoze cyane, ariko kandi yambye ati mu migambi nkora mu ikomine mvukamo, ikomine nziza ya Vugizo, yavuze ati musitanteri wa komine Vugizo amba hafi
ndamwikoraho muri byinshi ati mbere ukunda ngahurukira niyo nomubwira ati uze kugenda uzinduka undabire na mutamariya ndabona yogenda none rero reka nawe nyene mu cyubahiro ciwe mu mukomera amashi cyane mu muvyeyi kandi yitahe ntara ikomine nziza yakubise iterambere nuko bimeze yambwiye kandi tumushimire abafundi hano hantu mubona hashakije nk'uku harafise umu engineer kandi wose siwo hafi ariko kandi ari muri Burunga yambwiye ati umbiriza uteza kumuha umwanya umunota umwe cyane urenga ashike ko yamore bikora inka none rero twagomba dusabe engineer ntararangiza akeko kugira ngo nubahize ibyo yambwiye nawe reka tumusaba ashike ngaha engineer yarongoye bino bikorwa kandi yabikoze neza ku buryo bwa kijambere umanutse usanga cya kibanza umenga kiragoye kubaka ariko yacubatse neza iyi sare wogenda kuraba hasi usanga ubushinge nduhambye reka yari yamaze gushika tumuyerekana ukaryo umunota umwe cyangwa ibiri ariko yisanzure murakoze imbere yuko mbandanya mwiriwe mwese mwiriwe yego mwe Imana nihabwe icyubahiro cyane yego nta kintu numva noherako ubwa mbere no gushimira Imana cyane ngira mvuge amajambo make yabampaye iminota 2 ariko mvuge hakiri kare yuko nza kuyirenza nzamumbabarira ndaza kurenza ku minota mikeyi yego hanyuma muri make nkuko muvyumva twe twaratanguye ibikorwa ngaho mu kwezi kwa kabiri tubitangura mu gihe kidasanzwe ari gihe cy'imvura hanyuma ico gihe usifa evangelike ntitwari tuzinanye mugabo ibikorwa tujya turakora mu gihugu nivyo vyamuturangiye cyari nivyo vyaduhuje ego hanyuma yabonye ibikorwa bimwe twakoreye hamwe ico bita mire de soutenema hariya mu Rumongi atacaho abaza ati ndakeneye abantu bayubatse hano hantu tuze twumva rero telefone yiwe iradusikiri hanyuma turaza hano dusange hariho ikibazo cyari gikomeye aha hepfo kijanye n'uyu mwonga wa Nyabusunzu aho hari mu kwezi kwa kabiri mu bijanye n'ingene twabona twari gukora aho hantu nta muntu yari kubona neza ingene aho hantu hari gukorwa kuko hari hasanzwe ari mu amazi ageretse hariya ugasaba wimvira rero kandi ukora abaguheba twaza tubona yuko iparasera yiwe igira isikiyigwa n'amazu yo haruguru ahava sikiyigwa ngira mwabonye yuko hasa n'ahantu hari paralele hagati y'umwonga n'intunze haregeranye duca turagerageza uburyo bwose dusoboye ahantu turahubaka mu gihe kidasanzwe cy'imvura mu kwezi kwa kabiri uruzi kuzura imvura igwa igirane nibikorwa rero byatwaye ingufu zitari nke na cyane cyane duhereye kuri yego nibikorwa byarwaye ingufu nyinshi duhereye kuri we no kuri twebwe abafundi twari dusanzwe turiko turakora ivyo bikorwa hanyuma twaragerageza uburyo bwose dusoboye mboneraho mbere n'akaryo ko gusimira nyakubahwa musitanteri wa komine nziza cyane ya Mabanda yaratugendera kenshi muri ivyo bikorwa vyo kubaka mu mugezi kenshi yarakunda kuza n'umuenzeniyere wiwe wa komine enzeniyere kominare nawe nyene yarakunze kuza muri ivyo bikorwa basa n'abaze kukongera inkomezi kugira ngo kumbure ivyo bintu tubibone kumwe kubw'ivyo rero dusabe ko mwontitsa amasi menshi dukomera abo bubahwa hanyuma kandi dusa dushimira n'umusinga amateka nawe nyene yaradusanze ngaho muri ivyo bikorwa inshuro nyinshi asa n'uwuje kukongera inkomezi
nawe nyene dusabe mukomera amasi menshi. Abo bose rero dusabe ko uwo mutima rufyeyi no gusigikira ibikorwa by'abikora kuba mu ntara nziza cyangwa ikomine nziza ya Mabanda bo bisisikana kuko bituma abafundi baba bariko barakora ivyo bintu bogerwa inkomezi mu gihe babona abazezi intwaro baba bariko barakurikirana ivyo bikorwa. Ivyo rero Imana ibahezagire. Hanyuma duhereze ico gikorwa cyarwaye uburyo burebure n'ingufu nyinshi. Abahabonye ngira mwahabonye vyabaye ibikorwa vyasavye ingufu nyinshi kuko isima twakoresha nibwo babwira urugero yari ry'abasinywa nyene bariko barakoresha hajya mufite imiyaga nkuba kuko twagira kwasanya inkorofani zibiri mu mufuko w'isima. Urumva yuko vyari ibintu umuntu atashobora kugira ngo ufyinishe kuko teke kuko sahajya nisari kuko cyo gufyinisha vyari kuko bisaba yuko ukora ukoresheje ubuhinga kugira ngo kumbure iyi parasera y'umuntu nano mazu yiwe bikingirwe. Ico rero kwaragikoze Imana nishimwe. Twaje dutandukira rero turabandanya ivyo bikorwa mwabonye vy'iyo hotel mubona isatitse nziza ya Ninira Hotel. Ego amakuru uyu munsi uri hejuru murabona aho bigeze n'inyubako nziza turimwo murabona aho bigeze dukomera amasimana. Kubera yari ivu risanzwe cyabaye iki dupakiye cyasafye ko tubone intumbero y'umuntu naho aba yaruse mu gikorwa inyuma aranezerwa abonye umusaruro uri kuraka muri ivyo bintu. Ego hanyuma rero ico numva noherako kindi kuri uyu munsi uri cyakorerwa kuri uyu munsi uri hejuru itariki y'umunani w'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 ku ruhande rwacu cyangwa ku ruhande rwanje nadahagarariye ndabishikirize Sifa Evangelique izuba ripfa. Hanyuma mu kuvuga ariko ibikorwa twayimusikirize. Ikindi ncamvuga ni kizo gushimira abafundi bakora ijoro n'izuba mudasizemo muriko muraca amafaranga ariko bikaboneka yuko hari ikindi kintu muriko murashiramo. Rero kuhande rw'abafundi turabashimiye cyane amasiminsi ku bafundi. Sangwa amahoro ubumwe iterambere muri komine nziza yacu ya Mabanda. Hanyuma rero ubwa mbere nkuko mubibona murabona yuko muri komine Mabanda twateye uteka. Ndazi benshi ntimubazi ari naco gituma uwo mvuga wese acahaguruka ndetse muke mubakomera menshi cyane ko n'abashitsi bagendeye komine. Kamere rero kumvukira yacu umushinga amateka yatowe mu ntara nziza ya Makamba nari bukeyo ngaha n'umushitsi avyaguruke abaramutse. Murakoze cyane. Uwa kabiri turabona ujeje uburimyi n'ubworozi mu ntara nziza yacu ya Makamba nawe wiwe warapeyaje yikwije nawe tubasabe bavyagurukane amashimesi. murabona no gusaba arasama yose. Reka sabe rero musitanteri wa komine Vugizo n'umutambukanyi wiwe abanye bavyaguruke. Amashi barangana. Reka dusabe rero nyakubahwa musitanteri wa komine Kibago nawe nyene avyaguruke. Amashi Kadusabe ujeje igipolisi icegera c'ujeje igipolisi mu ntara ya Makamba nawe nyene avyaguruke.
menshi. Reka sabe nyakubahwa wajejwe aserukira Regideso mu ntara zacu ya Makamba nawe nyene avyanguruke. Murakoze cyane. Reka sabe rero hariho n'abandi harimo abahanuzi ba Musitanteri nawe nyene avyanguruke. Murabona ko twambaye kumwe basifa nabo bavyanguruke. Asha murakoze. Murabona yuko wabahaye amazi menshi kandi ni byiza cyane. Bajya kubahorera mwe twatewe turiko twigina iri terambere ryadushwaye muri komine nziza yacu ya Mabanda. Umwubahwa rero n'umunsi nkuko bamwe bamuvuga ntari hafi ariko ari hafi, ari ngaha. Umaze kubona umuvyeyi wiwe hajya ni habari, umaze kubona abantu bari bangana nk'uku bose niho bari. Reka rero dushimire cyane uyu mwubahwa ingene yiyumviye kugira azane iterambere muri komine nziza yacu ya Mabanda. Murabona ko ari iterambere ridasanzwe. Nkimumenya twaravugana bihagije, maze kumva ivyiyumviro vyiwe namubaye hafi. Ukaba nkako nico intwari jejwe, twaramubaye hafi, ari naco gituma mbere n'ibikorwa mubona bisuku. Rero ngenda basabe mwese mumfashe tumukomera amashi menshi cyane. N'umupfasoni w'intwari, n'umupfasoni yoje imbere y'abandi. Muravye imigambi afise kandi yarabereye akarorero abandi bapfasoni. Aho cangira ko mpamagarira abandi kugira nabo bagira imigambi nk'iyi. Hari abapfasoni baba biyumvira ati ntidushoboye, ariko murabona neza yuko abapfasoni namwe mushoboye. Mwikomera amashi menshi cyane. Muravye ivyakozwe, umuenjeniyeri yasiguye neza, aravuga ntiyavuze uburyo bwatwaye, araza gutubwira nimba atari banga. Mugabo ntuze kuyavuga kuko arimwe wowe bagira ubwoba, sibyo? Harimwe wowe bagira ubwoba. Mugabo twebwe abagabo nta kibazo, twarabimenyeye. Rero no gutera intege tumushimira kuri ibikorwa byose yakoze. Mwijambo bavuze ati twabaye hafi. Anogira ko shimira cyane ujeje Regideso mu ntara nziza yacu ya Makamba. Tumushimira ingene duhejeje kumubwira ati ikibazo cy'amatara batubaye hafi, baratunyarukiriza mu baha amashimwe cyane. Hari ikindi kibazo batubwiye, ikibazo cy'amazi. Ico dufashanije n'uwo mubatwara Regideso mu ntara nziza yacu ya Makamba, turabyemeye ko tuzobikora. Turi kumwe twese, birashoboka. Turi kumwe twese nta kintu na kimwe kitunanira. None amazi ava ngaho niyo yotunanira? Oyaye, kandi byose bizogenda neza. Rero ndibaza neza yuko babivuze. Rero umunsi mukuru, umunsi wo kuryoherwa. Twabonye ko mwatuzaniye
abantu batandukanye kandi twanezerewe cyane ngira baraza gutamba sivyo cyane natwebwe turatamba kina mutu na demo wake kuraya ibyoroshe n'umunsi nivyoroshe sivyo none turanwa turagira gute turatamba turaza kunwa kandi twatanguye turizera neza yuko hariya mu bigega biriyo na megiri hajya muri mega ziriyo nta kibazo ngo turajya aha yari cyo gituma abanyamama batweze cyane ko rero dukunda gufungura rero hanini rero kwari kwakira abashitsi kandi nongera amenyesha yuko uyu yakoze ibikorwa n'umufasoni urwego rw'igihugu hariko hahimbaza umunsi mukuru wahariwe umukenyezi ku rwego rw'igihugu n'ubu yakoze ibi bintu n'umukenyezi abakenyezi rero murashoboye mwikomera amashimwe cyane kandi nongera ntumirira abakenyezi bose bo muri komine nziza yacu y'Amabanda abakenyezi bo mu ntara nziza yacu ya Makamba itariki 15 twatewe iteka uwo munsi mukuru uzohimbarizwa ngaha amashi urumva ko ari iteka rikomeye rya nyakubahwa buramatari w'intara nziza yacu ya Makamba yagize ati umunsi mukuru w'abakenyezi kandi nawe nyene n'umukenyezi umukomera amashimwe cyane ati umunsi mukuru w'abakenyezi tuhimbarize hehe ngira ni wara abakenyezi benshi birashoboka aha oya nuko hari abakenyezi binkerebutse rero ndabahamagarire ku munsi wa gatandatu muze muvyerekane defile y'agakura y'abanyamabanda defile y'agakura y'abanyevugizo defile y'agakura nuvuga intara yose izoba iri ngaha ari nacyo gituma rero azoba ari umunsi ukomeye aho uwuzi wese azoba ari umukenyezi azoba ari hajya kuri stade kiretse uwavyibagiye wenyene Imana ibahezagire amen amen ari kibazo mvuga uragashira amenye ibigori byeze tunibire n'abanarongo y'umugore cyane n'abanarongo y'ifema y'umugore yahashe yerega urugo ni babiri ndagusabye ndakwinginze yicara tuvugane oya nimba mu rugo haje batatu jewe nakuzanye muhira iwanjye mfise inzu nziza mfise tese na bombari ariko ubu zose zitera ziyonga bisigura ngo utera umukoshi oya hashe nukuri namukoshi ntera nawe namukoshi gute urugo harimo kila kintu imirima turafise abana turafise nawe namukoshi none nibona ko bitera biyonga oya hashe ndakubwira aho ikibazo mbona kihari hari bikena ko tujya guhamagara papa na mama ahubwo reka tuje kurongora pasiteri kugira adufashe jewe ko tuma twawukana ukazi iwanjye kugutera umukozi sheri oya nukurikirana nta mpamvu n'imwe yo kwawukana reka duhamagara umukozi w'imana ahubwo adufashe kugira adusengere nimba ari ibyo byose nimba wizera yuko umukozi w'imana ashobora kudukura imikozi reka tubwire ariko bikama ndakubiganura we reka tugenda gusa abajamariza reka ntibaraheze urakoze papa asante
Imana iravuga ko mufite ikibazo bandanya. Pastor, ni sawa? Urameze neza? Meze neza. Ndi mumuka. Ndi mumuka. Wumva buri ko burasona neza. Mwe mwera kumwe na jewe. Okay. Vuga amen. Pastor, amen. Pastor, jewe umugore wanjye atera umukozi. Ribura namuzanye mfite imiduga itatu. Ubu nsigaranye imiduga ibiri, umwe waragiye. Pastor nukuri ntambeshere ahubwo yabija hose uyu mugabo birashobora kuba afite abandi bagore abishira ntibishoboka nicyo gituma namubwiye jaha kunyirukana uko ndaba nasinye kontra iri entertainment gusubira iwacu Ego kweli niko baguheza. Utegereza kumwambia Atachire kukozi w'Imana. Kandi Imana yambwiye wewe urafise ingambi y'akanwa kawe. niyo mpaka teretse. Sema yote. Mugara amaso. Mana wanoranije gakoresha uno mudamu. Yego uyu nyene atari umukozi. De bruise. Imana yambwiye kugira musubire kwezagirwa nuko uyo mufuko uzura ibyaha mwatura kandi Imana yambwiye ibyo hagati yanyu wewe jahadi Imana mukivuza ati separation umugabo wawe hari ikintu Imana inyeretse yuko ari umufuko w'ibyaha yikoreye shira hasi umufuko w'ibyaha Ndetse nta mufuko nikoreye uri hehe. mu Kiswahili bavuga ngo usipingane na Mungu. Imana yashobora kuguhindura akanyegeri mu munota umwe. Oya ndazitaka kuba akanyegeri. Atura rero ibyaha wakoze. Pastor nukuri je ndabivuga ndetse ndakabati. Vuga. Gani moga. Jewe nyene nagomba gusaba imbabazi. Imana imbabarire. Itambere mbere kuca cyose wa mufuko wose. Itambere. Pastor je nasabye Imana imbabarire. Jewe narabyaye mu gahinga. Amen. Cyari icyo nyene amen. Icyo ni cyaha cyo oya Pastor kuramba abantu. Stop. Nibiki. Reka yature. None sindiko ndatura. Sindiko ndatura none. Sindiko ndatura. Imana inyeretse harakandi kaho kareza. Vuga rwose. Vuga. Pastor jewe utamuko atandufise umukozi muhira. Umukozi Imana yatwiranyereka gukoropa sinari. Yego yari umukozi akoropa. Rero nyene madamu siyo yari yaraye. Umukozi turanigana ranyima ndamwirukana. Sindiko ndatura. Nibiki sindiko ndatura. Bibiri tubwira neza ngo naho ibyaha byanyu byo tukuri Imana yashobora kubye icyacu ubusambanyi. Asante Yesu Mana urakoze. Madam. Imana yanyeretse wowe imifuko ishika kuri 3. Imifuko ishika kuri 3. Atura. Imana yavuze ngo atura. Imifuko 3. Cyangwa kukukomere. Uri mwiki. Atura. Umufuko wa mbere uri mwiki. Atura. Uno musishaka y'urugo rwanyu mubona amahoro. Jewe ndoze mwijuru neza de. Abaza kubana nibo bari inzira ndirimbo batunamwumvise yuko yitwa gute none yitwa Imana ibakwana atuya mufuko manu mufuko Iye ni babasu Ina wumve watu ligwe
yatuye kimwe ku kindi ndasinemera gute norera umwana atari kwandele niba atakari kwanje wowe niwavyana wo mugahe tekana mana ra imana imbwiye ngo umufuko wa kabiri nawe uraremereye vuguye umufuko wa kabiri gira n'ingoga imifuko yose uno munsi irahera gira n'ingoga ubivuge byose ubimenagure mama yangu ukansubirira mu rugo waje ku mukozi w'imana cyangwa waje mu reka ngasi muri aho waje ku mukozi w'imana pato waje mu mubiri bazi uwo mugore nkatada mukubita umunyane agatatahi wa kirazira mu Imana aravuga neza ngo kirazira gukubita umugore wawe ni nka mama wawe umugore ni nka mama wawe never basi ni yato vuga umufuko wa kabiri cha kabiri hicho cha maana mfasha bari kishikaro udatanga ibigira 10 mwana wosanga we nawe utanga ibigira 10 kwa mwana gira kabiri nuko kwa kome waruzamu wacu Yesu mana kikombe kindengane runo rugo ndabona je na pastori bigoma binanira umupastori aha ani imbaraga mana imbaraga mana matawe ndi musabe muzohada murondere muzoronka imana izoba shoboza amena ihangane mugabo amoso y'umugabo atemba ajya mu nda yareka haga ntuba we wababaye niyo mpamvu atemba ajya mu nda iyo wababaye neza amoso tarakoroka mana ndakwinjiza uno mugabo mana mushoboze umufuko wa nyuma mari uyo mufuko wa nyuma imana irambye tu umufuko wa nyuma yes mana imbaraga mwe yera kujemwo ya mama yangu tewaramuna mama yangu abana babiri bose atakwanja rimwe ikigoma mana ndagusavye uzanira abamarayika baze kumfasha ino ntambara jewe sishobora je na pastori Sami pastori Katero Sami sishobora mana hamagara abamarayika ni wature mana ni cyo cyanyuma ico cyanyuma urudamu ngawe ruvyibushe nkuko habukora ivyaha ningene watera amakora sineza ibyo bintu birambabaje nubwo nari umugabo wawe nature abana bose batamudufitaniye nta n'umwe wiwiwe ariko yes namba y'umubiri bya divorce namba y'umuyera ihangane kuko nesha kwifimo jambo kimwe niravuga neza ngo ntabwo imana izoba ibigeragezo bisumba kwizera kwanyu imana ariko yabonye ko wowe urafise ukwizera gukomeye kuruta kwihangana muri ikindi cyo nabwera ku mutima wazanye umugore kuri tumwe muri ngorane n'ubu ni kwihangana ko tuboneka gusenya kuri na kwihangana kandi cyane wowe gitangiye bibiri tubwira neza ngo saje nateye bugufi sinzo riko kuja n'umugore ndamubaba akundi nawe ndakira bati maramugabira babaje n'umugore bujya kumbe nawe je na pastor ibibiri nayo gushira hasi nkamukubita ingumu nkacasura hano umwami imana nakwese n'umugabo umwami mugirire neza umutima wo kwihangana areke kurira nk'umwana mutoya oya patereka ikindi naco umwami imana umuhe gukunda bajya abantu mwami ego kweli mun ndamukunda abana ntabyaye wara ndabihebye
Yoroshe.